twihweje ukurandagata kukiza ca coronavirus muri iki gihe bifise inkomoko yo kudakurikiza impanuro zo kwikingira no gukingira abandi hamwe n'izindi nyifato zisasira indava kwandukiza umugera wa coronavirus. Kubera ivyo vyose ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida bumenyesheje abenegihugu ibi bikurikira. Bwa mbere, abenegihugu basabwa guhagarika iminsi mikuru idakenewe muri iki gihe c'ikiza ca coronavirus. Bibaye nkenerwa naho abatunganije urubanza basabwa kuraba ko abatumiye babo bicaye bahana umwanya canke bambaye agafukamunwa aho bikenewe. Ubwa kabiri, abantu bapimwe umugera wa coronavirus basabwa kuguma ahantu habonyene mu mihana iwabo, bagafata imiti neza, bakongera bakaja kwisuzumisha kugira bamenye ko bakize. Abajeje intwaro mu mitumba no mu makaritiye bafashijwe n'abamesha kiyago basabwe kugenzura ko abo bantu banduye bakurikiza impanuro zo kutandukiza abandi mu kuguma iwabo ahabonyene. Bwa gatatu, umuntu wese afise ibimenyetso bya coronavirus, aha turavuga nk'inkorora, icurane, ubushuhe n'ibindi, asabwe kwambara agafukamunwa agaca yihutira kwipimisha kugira ngo ntahave yanduza abandi atabizi. Bwa kane, abaremesha kiyago n'abajeje intwaro mu nzego z'imitumba n'amakaritiye basabwa tubera ijisho no gushengeza uwo wese afise inyifato itabereye yo gukwiragiza umugera wa coronavirus kugira ngo bibaye ngombwa ahanwe bikurikije amategeko. Bwa gatanu, abarongoye ibisata bitandukanye bikorerwamwo ubuzi bwa leta canke ubuzi bw'abikorera utwabo, aha turavuga amasoko, amashure, amashengero, ubunywero, ibituro vy'amabisi n'ibindi bibanza bikoranirwamwo n'abantu benshi, basabwa rero gushiraho ibikoresho vyo gukaraba n'amazi meza n'isabune. Abajeje intwaro kandi turabasaba yuko bodufasha hamwe n'abajeje umutekano kugira ngo aho hose izi ngingo zidakurikizwa zishobore gukurikizwa, bibaye ngombwa nabo nyene bahanwe.